Bakunzi b'insamirizi mu vyo wacu Bikira Mariya, ndabaramukije amahoro ya Kristo umukama n'umucunguzi wacu. Turi ku munsi w'Imana ugira wa gatanu usanze mu mwaka, ijambo ry'Imana twategekanirijwe ritwereke iteka ry'uko Imana ariyo itugira beranda, hanyuma ikadutuma kubohora bene wacu imaze kudutyorora. Mu gisomwa ca mbere dusanga mu gitabo c'umuhanuzi Izaya ikigabane ca gatandatu akarongo ka mbere gushika kwa kabiri ku ka gatatu gushika ku k'umunani, uwo muhanuzi yatuyagira ingene yiboneye imbona nkona Imana agahinda gashitsi, hanyuma iyo Mana imubaza iti ninde nzorungikana, wakishura adahiga imanga ngo ndi hano mukama ntuma. Izaburi yo kwitsa iryo jambo ry'Imana ni 137 canke 138 bivanye na Bibiliya ukoresheje, maze rero mwene kuyiririmba agakengurukira umukama yo yerekanye ubukuru bwiwe mu kumwumvira akamukiza. Igisomwa ca kabiri tugisanga mu ikete rya mbere Paul Mweranda yandikiye Abanyakorenti ikigabane c'15 kuva akarongo ka mbere gushika ku k'11, aho nawe nyene yibutse ingene yahuye na Kristo kandi atarabikwiye, araheza aramutuma kwigisha bene wabo babona kwemera. Inkuru nziza twayishikirijwe na Luka Mweranda ikigabane ca 5 akarongo ka mbere gushika ku 11. Tubona Yezu mu bwato bwa Simoni Petero n'abo bari kumwe yigisha ishengero, hanyuma yo kwigisha akarangura igitangaro caho Petero na bagenzi be bari baburiye ifi ijoro ryose, hakaboneka ifi sinzi, ariko mu nyuma akamenya ko mwene gukora ico gitangaro ari wahambaye mu buzima bwabo. Nidutege amatwi ibisomwa vyeranda. Uyu munsi rero mukaba muri kumwe na Patiri Hermenegilde Coyitungiye ku musozi wa Sioni Gikungu, umuryango wa Patiri Bashonstadt. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Izaya. Mu mwaka umwami Oziyasi yatanga, jewe nariboneye umukama Imana avyagiye ku ntebe ihagurutse, umutamana wiwe wari ukwiye mu gisengero. Abaserafini bari bahagaze hejuru yiwe barahanirana bavuga bati, umukama Imana y'ingabo ni nyeranda nyeranda nyeranda, ubuninazwa bwiwe bukwiye kw'isi yose. Rwamo rwabo rwaranyiganyiza ibishimaryango, hanyuma igisengero kikuzura umwotsi. Nja rero mu vyo kwiganyira nti karabaye ndapfuye, kw'amaso yanje yabonye umwami umukama Imana y'ingabo, kandi ndi umuntu w'akanwa kabi nkaba mu gihugu c'abanyakabi. Serafini umwe arahaguruka aziyondi afise ikara mu minwe, yokoje umunengo kwibuye ry'uruhimbi rw'Imana, arinkoza ku munwa avuga ati, iri kara ko ryakoze ku munwa wawe, icaha cawe kirahanaguwe, akabi kawe karishuwe. Ndaheza numva ijwi ry'umukama rivuga riti, ninde nzorungika, ninde azotubera intumwa? Nanje nti ndi hano ntuma. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ngira muririmbire imbere y'abamarayika mukama, ngira muririmbire imbere y'abamarayika mukama, ngira ngukengurukire n'umutima wanje wose, amajambo yanje yashitse mu nyumviro zawe. Ngira nkuririmbire imbere y'abamarayika, nunamira ingoro yawe nyeranda. ngira muririmbire imbere y'abamarayika mukama, ndagukengurukiye kubera urukundo rwawe n'ukuri kwawe. Ivyo waturaganiye birarengeye ivyavuzwe kuri wewe, aho nagutabaza waranyumviye. Ngira ubwoba urabunkiza, ungira umutinyutsi. ngira muririmbire imbere y'abamarayika mukama, abami bo kw'isi yose baraguhaya, kuko bazi umuhango waduhaye. Barashimagiza inzira z'umukama, ubukuru bw'umukama n'akayazwe. ngira muririmbire imbere y'abamarayika mukama, Mukama araramvura ukuboko kwiwe ngo ankize, erega ububasha bwiwe bwamabungirira akamaro. Urukundo rwawe mukama n'urw'imyaka yose, ntuhebe rero ivyiza wamutugirira. ngira nguririmbire imbere y'abamarayika mukama.
ivyo dusoma mw'ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye abakorenti. Nshuti zanje, ndasubiye kubibutsa bene wacu ya nkuru nziza nabamenyesheje, ariyo mwakiriye mugahagararako, ariyo idahengeshanya kubakiza, nimwayigumya nk'uko nayibamenyesheje ahandi ho mwoba mwemereye ubusa. Nuko rero nabashikirije ubwa mbere ivyo nashikirijwe nanje, ko Kristo yapfiriye ibicumuro vyacu nk'uko vyari vyaranditswe, ko yabambwe hanyuma akazuka ku munsi ugira gatatu nk'uko vyari vyaranditswe, kandi ko yabonekeye Kefasi, hanyuma bamwe 12, akongera akabonekera hamwe bene wacu barenga 500. Muri bo abenshi baracariho n'ubu, ariko bamwe barapfuye. Hanyuma yabonekeye Yakobo, asubira abatumwa bose, maze hanyuma ya bose yarambonekeye nanje, nari imeze nk'icubwa. Mbere jewe nduwanyuma mu batumwa, sinkwiye no kwitwa umutumwa, nahamye ekleziya y'Imana. Inema y'Imana niyo yangize uko ndi, kandi inema nagiriwe ntiyamfuye kubusa, ariko naratamye kubarusha bose. Mbere si jewe, mugabo n'inema y'Imana iri muri jewe. Koko ari jewe, uko niko twama twigisha, uko niko mwemeye namwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivyo dusoma mu Njiri Nyeranda yanditse Luka. Umunsi umwe Yezu yarakikijwe n'ishengero ribandana ngo ryumvirize ijambo ry'Imana. Nawe rero akaba ahagaze ku nkombe y'ikiyaga ca Genezareti. Abona rero amato abiri ari ku nkombe y'ikiyaga, abarovyi nabo bari bayavuyemo ngo boze insenga zabo. Yurira rero muri bumwe, nabwo bwari ubwa Simoni. Yezu aramwinginga ngo asoze gatoyi bave ku nkombe. Araheza yicara muri nyabwato, atangura kwigisha rya shengero. Ngo aheze kwigisha abwira Simoni ati, igiza rero hari amazi menshi, uheze urekurire y'urusenga urobe. Simoni amusubiza ati, muhanyi, twaraye turari ijoro ryose, turaheza ntaco twafata. Mugabo uko bivuze hinge nterera urusenga. Ngo abigire bafata ifi sinzi, n'urusenga rwabo ruratangura gusambuka. Bakura rero bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze kubafasha. Nabo baraza bozuza ayo mato yompi, mbere ashaka no kwibira. Simoni Petero ngo abibone, akubita ifukamiro hasi imbere ya Yezu ati, Mukama, nunje kure kuko ndi umunyakabi. Erega ubwoba bwari bwamutekeye nabo bari kumwe nyene kubera izo fi barovye. Eka na bene Zebede bagenzi ba Simoni, Yakobo na Yohani bari babufise. Ariko Yezu abwira Simoni ati, gumya umutima, kuva ubu uzohora uroba abantu. Nango bagarukane ubwato ku nkombe, baca basigaho vyose baramukurikira. Nidushemeze iri jambo ry'Imana. Bakunzi b'Imana mwese, Imana nagahambaye mu buzima bwacu. Imana irayagira mu bwato bw'ubuzima bwacu. Sindonka n'ingene ndabivuga kugira ngo mvuge neza ikiri mu mutima, ariko numva no hava nkagira nti Imana irantangaza cane. Imana irantangaza kuko uko tuyumvira sikwiri. Kenshi tuyiha ishusho twamaduha abantu. Iyo duhuye n'umuntu w'umutegetsi akaduhindisha agashitsi, duca twibaza ko n'Imana nayo ihava duhindisha agashitsi nkuko. Iyo ngaho uri muri iyo quartier iwawe canke ku mutumburi uri kumwe n'umutware nyumba 10 atwaza igikenye, kubera ariwe mubonana kenshi musangira inzoga, haraho uca wibaza yuko ugira uti mbega none ko nyumba 10 canke ushefu wa quartier akaze nkuko yemwe ari umuntu kandi
muto muto hari akantu Imana yoyo irengeye n'abakuru b'ibihugu bo ku isi yose, nayo kumbure izo hava rero igutwaza umukazo. Hari naho nawe rero uhava wiyumvira gutwaza umukazo uko nyene. Ijambo ry'Imana duhawe kuzirikana uyu munsi rije gusubira kutwibutsa kuraba ubucuti dufitaniye n'Imana yacu, duheze tumenye n'iki dushakako. None niho nshaka ko umwe wese yumvira Imana mwahuye mu buzima bwawe imeze yitega muvukanye. Mbega yaguhaye ubutumwa bumeze gute? Wiyumva gute imbere yayo n'imbere yabo yakurungitseko? Muri iri jambo ry'Imana duhejeje kumviriza hari abandi bantu batatu bahuye n'Imana, umwe wese ku rugero rwiwe, ariko ico bose bahuriyeko Imana yabakiriye mu magara make yabo kandi ibaha ubutumwa buhambaye. Ubwa mbere ngo jewe nariboneye umukama. Mu gisomwa ca mbere ndiko ndazirikana ibyabaye ku muhanuzi Izaya, umenga ico kirongo co kubona Imana ntiyaraciteguriye. Ego dusanzwe tuzi ko mu bwuzure bwa kera cazira kubona Imana amaso mu yandi, umengo rero Imana yaramukanze mu kumwiyereka. Ivyo rero bikanyibutsa kumbure na twebwe aho twiyibagira tukibera mu bindi vyacu, hanyuma tukamera nk'abasanutse iyo Imana igize ikimenyetso mu buzima bwacu, na cane cane muri bino bihe rimwe na rimwe twiberaho nk'abamaze kwimenyera ku buryo umengo Imana ntaciri mu buzima bwacu, yaza giturumbuka rero tukagira ubwoba. Nta kundi ivyo heza ngo bigende atari ukwimbura ubwoba mu mutima yacu. Karabaye ndapfuye kwa amaso yanje abonye umwami, umukamanye n'ingabo kandi umuntu w'akanwa kabi. Aho rero harimo kubwanje inyigisho zibiri. Iya mbere nuko umuhanuzi Izaya yarazi Imana, yari yibaza ko Imana iri kure y'ubuzima bwiwe, yarabayeho atayibona, kumbere bigaca bituma yokwiberaho nk'uko nyene abona ko ari wenyene, nuko ubona ko abakera bibaza ko Imana nyene yibereye ahantu kure. Ubwo rero aca yiberaho ko yishakiye. Iya kabiri nuko iyo Mana itugira beranda nk'uko nayo nyeranda, idatinya kutwegera twebwe abacumuzi kandi ikerekana yuko inakeneye kudutuma. None ubwo waruzi ko Imana igukeneye? Waruzi ko ab'Imana ishaka gutuma ngaha ku isi idashaka kubatora mu beranda ariko ishaka kubatora mu bacumuzi, no kuvuga wewe na jewe? Ubugira kabiri, inema y'Imana niyo yangize ukondi. Eka na Paulo mweranda nyene nk'uko twavyumvise mu gisomwa ca kabiri, umudiho ni wa wundi. Inkuru nziza no kuvuga rya jambo ry'Imana imwe ryaseruka muri Yezu Kristo umwana w'Imana niryo ridahengeshanya kudukiza. Kumbura iryo jambo ry'Imana canke iyo nkuru nziza yadusanze nawe nyene mu vyo twatakariyemwo, kumbure wari kurayerera mu bitagira mvura n'umuruho n'akantu. Paul mweranda ati nari meze nk'icubwa, mbere jewe nduwanyuma mu batumwa, sinkwiye no kwitwa umutumwa ko nahamye ekleziya y'Imana. Turazi ubuzima bwa Paul mweranda ko bwagenze, ahagerageza kubwibuka umutima ukamwanka kuko ari ibintu ntibagirwa mugabo kandi bitari vyoroshe. Ariko rero amaze guhura na Yezu vyose vyarahindutse. Muri buka ijambo Yezu yamubwiye aho yamubonekera inyuma yo kumubwira ngo Sawuli Sawuli umpamira iki, Yezu yaciye ahindukira abwira Ananiya ati nugende kuri uwo muntu kuko uwo muntu ari intumwa nitoreye ngo imenyeshe izina ryanje abanyamahanga, abami n'abana b'Isirayeli. Turabisoma mu gitabo cy'ibikorwa vy'abatumwa ikigabane c'icenda akarongo k'15. Niya Mana Paul mweranda yarondeye mu mwijima iramwireka muco w'agatangaza, iraheze mugira umutumwa. Uyu munsi nawe urazirikana mu bucuti ufitaniye n'Imana ukamenya ico yagutoreye. Nturaba amagara make yawe, ariko nawe uraheze uvuga uti inema y'Imana niyo yangize ukondi kandi inema nahawe ntiyapfuye ubusa. Erega hari benshi n'ubundi bibaza ko ataco bamaze ngaha ku isi kandi Imana yo ibiteze ko ivyamwa vyinshi kuko batazirikana neza na neza Imana yabatoye. Iteka Imana yabateye gihishije muri ivyo nyene bibahagaritse umutima, bakaguma babona umenga Imana iri kure yabo kandi iri kumwe nabo. Uyu munsi ndabipfurije kubona Imana mu buzima bwabo. Ubugira gatatu, gumya umutima ko uzohora uroba abantu. Ivyabaye ku barovyi Simoni Petero n'abagenzi be nikindi gitangaza mu bitangaza vy'ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Icambere cantangaje n'ingene Yezu ahejeje kwigisha ishengero, umenga iryo jambo ntiryakoze ko Petero, kuko iyo rimukorako aho Yezu amubwira ati terera urusenge iburyo bw'ubwato uraronka, ntiyari kumubwira ngo twaraye turaba ijoro ryose no ntaco twafata. Nk'uko umengo ijambo rya Yezu yigishije yaraheje kwigisha ntiryari bwamunyure. Inyifato ya Petero rero imbere ya Yezu ntayitandukaniye n'iya Izaya canke n'iya Paulo imbere y'Imana.
mukama nunje kure kundi umunyakabi. Iryo jambo rirabereye imbere y'Imana, ariko kandi ni ntahe yo gushinga ukuntu Imana ifata abana b'abantu, kuko ariyo yabiremeye. Gumya umutima, kuva ubuzohora uroba abantu. Mbega uko kuroba abantu si amajambo asanzwe? Turi mu kiyaga, tuzi ko mu buzima bwabo ari ikimenyetso c'amabi yose ashikira abantu. Turabizi ko naho amazi ari ikimenyetso c'ubuzima, ariko ikiyaga umuntu ashobora gusoma nturi ni ikimenyetso c'urupfu. Ubutumwa Petero ahawe nubwo gukura abantu mu nyenga z'urupfu, kubakura mu vyo batakariyemwo, kubagira bidegemvya. Ivyo rero akabishobora kuko nawe yabaye widegemvya abohowe na Kristo. Petero umuhinga mukuru w'ifi yahuye na Yezu, umuhinga mukuru w'abantu, abakura mu buja aberekeza ku rukiza. Rwareza rero amuha n'ubutumwa, ubwo butumwa bwo kuroba bene wabo. None nawe kumbure urazirikana ko uri umuntu muto cane canke umunyabicumuro. Ivyo sindabihakana. Uyu munsi uremera kwakira ijambo rya Yezu? Aho muri Diocese nkuru ya Bujumbura turiko turagendera icivugo kigira ngo twubake Ecclesia muryango mu gutunga ijambo ry'Imana, mu kurisoma no mu kurigendera. Yezu aricaye rero mu bwato bw'ubuzima bwawe, aciye kuri iri jambo, aricaye mu bwato bw'ubuzima bwacu, ariko aratwigisha. Ariko umengo siho turi, kumbura iryo jambo ntikorera dukorako, ariko bigenda kose ico duhamagariwe turacumvise, na cane cane wowe wese yinebagura niwe Mukama atumbereye kugira ngo amwereke ububasha bw'ijambo ryiwe. Dusaba umuvyeyi Bikira Mariya aturonkere kwa Yezu inema yo gutinya Umukama, inema yo kwiyumva mu bunywanyi dufitaniye n'Imana, inema yo kumva agaciro duhabwa n'Imana, iyo itinuba abanyabicumuro ahubwo ibatyorora, yamara kubatyorora ikabatuma ninahazwe uno myaka yose. Amen.